twebwe nk'abarundi baba hanze kugira ngo duhindure ingendo n'inyifato twabonye yuko umuntu wese yitwa ko yabaye hanze ategezwa kuba ko umuntu yabaye hanze akavuga make mugaga akora cyane. Ishirahamwe ry'abarundi bakorera mu mahanga yatunganije ku wa gatanu igenekerezo rya 13 Nyakanga kiganiro kubamenyesha makuru. Samuel Ndayiragije aserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko aravuga intumbero y'ico kiganiro. Twebwe nk'abarundi baba hanze kugira ngo duhindure ingendo n'inyifato twabonye yuko umuntu wese yitwa ko yabaye hanze ategezwa kuba ko umuntu yabaye hanze akavuga make mugaga akora cyane. None rero uno munsi twabahamagaye kugira ngo mudufashe kubwira abarundi bose bari mu Burundi n'abari hanze yuko hari ibikorwa byatanguye gukorwa muri diaspora idasinzira, diaspora yunze ubumwe kandi ibikorwa ivyo navyo ubwa mbere ni ingendo zatanguye kuva mu kwezi k'umunani tariki 17 hanyuma tukazozibandanya kugera mu ntango z'umwaka w'2025. Intumbero y'izo ngendo ubwa mbere ni kugira ngo nk'abarongozi bashasha duhure n'abarundi aho bari hose kw'isi, hanyuma tubayagire nabo batuyagire, tumenyane batumenye tubamenye, hanyuma kandi nimba hari ibibazo bafise ubwabo tubafashe kubitorera umuti, ari ibibazo vya organisation pe no kuvuga ivy'igihugu bitorega umuti aho nyene turi kumwe n'ubuserukizi bw'u Burundi. Hanyuma rero ingendo tugira zigamije ibintu bitatu bikuru. Ikintu ca mbere ni gusigura nuko nabivuze ni kugira ngo tumenyane, hanyuma tumvirize abarundi, hanyuma tubahuze. Murazi yuko diaspora ndundi iri mu bibazo vyinshi. Twifuza yuko ivyo bibazo byose bihera burundu mu kugerageza guhuza imigwi yose y'abarundi biciyemo imice. Hari biciyemo imice kumvo za politique, hari biciyemo imice kwimvo z'ugutamenya, hari biciyemo imice kumvo zinda ndende, harabiciyemo imice kumvo za croyance avec no kuvuga umuntu yemera ibintu wenyene adashobora gusigura mu gihe Imana itubwira yuko utagira urukundo bizomugora kugira ngo abone ijuru, kuko ngo niryo bwirizwa riruta yandi n'urukundo. Ubwo rukundo rero tugomba yuko abakozi b'Imana muri diaspora bumva ko nimba bariciyemo imice banyuranye kubiri n'ishaka ry'Imana. Kugira ngo tuve muri ivyo rero kugira ngo tubishikeko nuko tugerageza kubereka ko ubumwe butariho buteranywa n'inyama, ivyo byose byadutandukanya atakamaro bifise. Kanatsinda birerekana neza aho tubereye muri ivyo bihugu, murabona yuko bahora abantu badasangiye imico n'imigenzo mugabo usanga batekanye mu gihe bose bariko barirukanga kwiterambere. Kabaye akaryo ko gusaba abo barundi ngo terere mu mugambi w'iryo shirahamwe wo kubaka inyubakwa y'akarorero zobicirore n'ihuriro ry'abarundi bakorera hanze n'abarundi bose mu buryo butandukanye. Ubu rero umwanya wo kwibukanya yuko kugira ngo dutere mu gihugu cy'u Burundi banza kwiyubaka. Twiyubake tugira aho dushikira tuvuye hiyo, hanyuma dushitse mu gihugu duterere. Ni ikorero ciza. Iyo nyubako izobikorerwamwe ibintu bitandukanye, uburiro, buraro, ibiro, bwogero, amanama n'ibindi, kazoba yubatswe ku buryo bugezweho. Ikazokubakwa uburinganire bungana ni hegitari 6 ku buryo buri hagati miliyaridi 50 na 60 z'amahera y'amarundi. Samuel Ndayiragije asaba abarundi bakorera hanze terera, kanamenyesha ko intererano zabo zizoshigwa hamwe ubwa mbere ku bihugu arimwo, hanyuma ku rwego rw'akarere no gushika ku rwego rw'isi. Tanga intererano nako uzoba ari no kwiyandikisha muri uwo murindi w'abagize ishirahamwe, kandi hakaba harimo n'akarusho. Nayo amahera azova mu bikorwa muri iyo nyubakwa ngo azoja kuri konte y'ishirahamwe akazokoreshwa mu gufashanya kw'abarundi bakorera hanze n'abarundi bose muri rusangi hamwe n'iterambere ryabo n'igihungu. Samuel Ndayiragije arongoye ishirahamwe ry'abakorera hanze arashimira leta ku mfashanyo itanga muri uwo mugambi wo guhimiriza abarundi baba hanze korera mu bumwe rwanya amacakubiri, ariko ngo bakorere mu bumwe mu ntumbero yo guteza imbere igihugu cabo.